nitwa Dushima Eric niyo mazina ababyeyi banyise ariko umwuga nawo wampaye izina ari spokesman bisigura umuvugizi. Navutse kugeza 15 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994. Navukiye mu Bwiza bya mbere nibuka nanjye n'umuryango sinubatse cyane se akazi nkora muri kino gihe tumumenyesha amakuru nagatahuye igerekerezo rya 27 Nyakanga umwaka w'2018 ndiko ndababa gukiza imyaka 3 abakorera ibonesha ku biti abajejwe ibiganiro chef de programme ariko kamari n'ibindi biganiro bashikiriza. Ikindi naco nkora benshi banzi ko bamenyeye ko niko ndumuririmbyi mu Burundi natangiye kubikunda nkiri mutoyi cyane ariko novuga ko navyinjiyemo neza na neza mu 2009. Mfise indirimbo nyinshi nakoze batamenye ariko benshi bagiye kumenya ku ndirimbo yitwa Natemutse Cakurikiza za Siko Nabisanze Akakuku Nzobiki muri Kazoza n'izindi zitandukanye. Izo zose zikaba zashoboye gusohoka mu mwaka w'2013 ariho benshi bamenye izina Spokesman. Narabandanije umwuga nyine ushika aho ngera gukora album ya mbere yitwa Ndakumbuye Iwacu nashize abona itariki 12 mu Nyonyo 2017 hari kuri Star Hotel. Uno munsi rero nkabanje ndabazaniye album ya kabiri yitwa Umusozi wa Ndako. Nahuye nabyo byinshi hariho abacintege hariho ibibazo byo kubura uburyo abadushigikira ariko kandi turashima ko hariho abatubaye hafi tugashika hano tugeze saho kugaya bagushima. Umwuga wo kuririmba ivyiza nawo wenyemo ni byinshi ariko mvuge kimwe nuko wagiye uramutsa n'abantu nabo ukaba munsi ari bwo butunzi. Namenye n'abantu benshi n'ubu tukibandanya tukimenyana nico kintu ca mbere candyoheye hama nararyoherwa cyane ko ivyo nkora byakundwa bigashimwa ubutumwa ndirimbye nkabona ko bwashikiriye abo bwahiye. Aho ngeze rero ndetse rukanya n'umwuga wo kuririmba album ya kabiri yitwa Umusozi wa Ndako. Ndabazaniye album izo biri mu ndirimbo 12 kandi indirimbo ziri mu butumwa butandukanye zizogenda zisohoka buhoro buhoro. Hama ndifuza ko nubandanya ntanga ubutumwa nubandanya shikana niyumvira iby'abandi batiyumvira. Ndifuza guhindura isi biciye mu byiyumviro byanje nk'uko nabikoze no mu karere kitwa Burundi natwaye isanganiro wacu. Nashaka ko abantu bazonyibukira ku byo nzoba narakoze. Nanjye ico nshaka no ku Burundi ubwo nyibukira kubyo nakuze ngasiga umugani. Hari inyuma twese yabivuze neza yuko ubutunzi bwa mbere yisimira n'abantu abo bantu baze kumusigikira mu mukomera amashyi. Spokes karibu. Sinzi yuko hari umuntu ashaka kuza kubaza ikibazo canke nimba atakibazo cyo tubandanirizaho. Nuko hari umuntu wese ikibazo kimwe ariko aratinya ibibazo atangiye kujugumira umwe gusa. Ego Amipro ikibazo cyane kiroroshe isambere no kugukeza kuba wase kudukoranya no munsi hano umaze kudukoranya cyane
bamwe ama invitation twaba tuyaronka minsi yose ndasako no munsi tubwire utegekanya gukora ubugeni ryari mwumvise hari abakobwa bagira bave gucata kandi aciye ahunga abiprona yenda atana kwishura ubundi kibazo kimwe cyo turagize mariage yawe ni ryari ayo zipeze ntabyo si ndabipanga dauphin Alenova karibu wewe rero ntuzanye ibintu ngo nuko umenyere kubaza uce twishura ibibazo bidatomowe bakubajije ngo uteka yabwira ubugeni ryari agaca avuga ngo sidabitse none niyo tubwira naho Imana yewe yanamubwiye gahera nayo badandiza sivyo gahera iyo nyinshi ni tomoye dandiza 5 ans 4 ans 2 ans une année ni ryari uyu mwaka niwo ntarabibona neza ariko amahera abonetse uyu mwaka ndabikora ubuza amahera yego ababuza amahera sawa hari abasa amahera ugere n'ikizigenza wa bamesha makuru b'imico kama yitwa Alenova karibu ubwa mbere no kumukeza sportsman Dushimimana Eric wabuze ngo ni president asanzwe ari umunyabigega wa ABGC hanyuma nutubazo tubiri gusa dufatanye mwatubwiye ko album ya mbere ndakumbuye iwacu muri 2017 uno mwaka ni 2021 inyuma y'imyaka 4 niho usohoye album igira kabiri kubera inyuma y'imyaka 4 ntubona kumengo wari wanyoteje abantu niba atari kunyota wadutuhaye ni kubera rindi wo mwanya wose cyo cya kabiri ndabaza nti umusozi wa Ndago kubera iyo titre ya album hari abantu Ndago ni iki Ndago ni bacandika gute abashaka katuzo kameze bimeze gute urakoze ibibazo bitomoye cyane amashimenshi kizigenza w'abamesha makuru mico kama twagiye ego murakoze ngiriye ko nishura ibibazo vyiwe nasohoye album ya mbere muri 2017 hari le 12 novembre album yitwa Ndakumbuye Iwacu nayo nyene si kuvuga nari maze nk'imyaka 2 ndi mu gacerere kubera ntari ngaha mu Burundi ariko canda heraheza kuko hajya ufise indirimbo nyinshi udafise album hari ibintu byinshi uri umuririmbyi udafise album hari ibintu byinshi udashobora kujamo rero narafatiriwe murabizi mwese ko sigaye mfise akandi kazi ndiko ndababa gukwiza imyaka 3 ndagakora ndumenyesha makuru kumunisha kuri BTV benshi murabizi nico ntantwaye niyo mpamvu nagize agacerere kanini umwaka weze navuye mu gacerere gato mperaheza igikorwa citwa Mwariye ni indirimbo iri muri album ya mbere ariko ubu nashaka gutanguza icese album ya kabiri iyo nayo akaba yitwa Umusozi wa Ndago umusozi wa Ndago rero Nova hava kiba kirekire ariko n'umusozi hari imisozi myinshi yitwa Ndago ariko mpava ndababwira no munsi n'umusozi uri ahimuramvya n'umusozi w'amateka cyane abantu benshi batazi bategerezwa kumenya ego sindaheza kuko ndaza kucishiramo neza yego nuko tudatevye rero duhamagari utubwire abagushigikiye mu gihe bazo ariko barazana igato sibyo turazi neza ko hari aho benshi twavuze mu bwana n'abandi twibagiye dusaba abari kujiko bazana uwo mutsima w'ikizungu ushike ngaho wegere maze duce tubwira ko ego mukanya yifuza yuko atangurira ku gato cyangwa gushima dore kuki dore ku gato sivyo nuko tudatevye hari abantu baje kare ngaha kandi ejo n'umunsi w'imirimo hari abana nibaza ko tugomba tubarekure kugira batahe abandi turabandanya turyoherwa nibaza ko hari igikorwa cyatuzinduye no munsi sivyo gahebe nibaza ko ariko twogira ariko barashobora kuba baregereza gato kugira hariho abantu baza kugenda bayiriye ko gatoyi ariko jewe ngira ko kumbure ndabashikiriza icari cyazanye no munsi yego karibu muraho mumeze neza kwanza mumeze neza Spox naguciriyemo iyo munsi wambaye yavuye yavuye kwa Mary Angel Fashion House amashimesh kwa Rita yavuye ngaha
ariko nta birato afise kuko we yagira made in Burundi, ikirato n'igikorerwa mu Burundi, icavuye kwa Oscar Fashion. Amashi menshi kwa Oscar Fashion, s'il vous plaît, amashi menshi. Ipantaro yavuye kwa Ntacoroshe. Wewe wambaye abantu batatu rero. Amashi menshi murabona yuko abagwiza tonga batangiye kumenyera ko abastar bacu bategerezwa gukorana nabo. Ego mbanze shimire abaririmbyi banzanje baje kunshigikiraho muri ho mwikomera amashi. Mwakoze cyane mwanteye iteka. Kuri uno munsi rero udasanzwe nagomba kwanza shimire Imana na cyane ko yandemye hama ikamingabirano. Shimire n'umuryango, shimire novuga n'amamedia yose. Uno mwanya nyambandiga hanyamba hari abantu bariko baradukurikirana hirya no hino nuko nshigikiwe, ariko umuntu wa mbere ni Papi Jamaica, kuko iyo abatari Papi Jamaica kino gikorwa nicari gukunda. Ndasavye mukomera amachi Papi Jamaica. Kwa Papi Jamaica ubwira abantu aho uri kugira baze ko turacafusakaye turiye hano ni kuri Sky Star Bar, ni kibanza ciza. Abariko baradukurikira bashakuza urabatumiye canke wabakumiriye nibaze no kuri imiryango yuguruye. Ego ariko dushimire na Spidernet kubera ko turiko dukoresha internet yayo. Ego abandi ndaza kubandanya shima, ariko shimire amamedia yose cyane nimbonesha kure ziriko zirabigira live muri kano kanya. Nibaza ko ni bake bari bamaze gushika kuri iki gikorwa, kuba je ndagishitse ko suko ndumuntu arenze cyane, ariko Imana yabikoze sivyo gahembe. Ego mutima. Ego RTNB, BTV, Mashariki TV na Rema TV, kuba uno mwanya abantu bose bariko baradukurikirana ni vy'agaciro cyane. Hama ngiriye ko gatoyi ngerageza kwibutsa kugira tutandukire kuri album ya kabiri. Ndumuririmbyi nitwa Spokesman, nkaba ndumuvugizi. Abarivyi bose mu bisanzwe n'abavugizi, ariko je naravyise na umwizina. Nkunda kuvugira abantu bose, ariko cyane abamerewe nabi, kuko inspiration yanje ntiva ku bantu baryohewe. Ego hama ndakunda Burundi igihugu canje, nico gituma namanama yakanu nkaka, kandi narakambara naho ntari mu Burundi. Sinigera niyoberanya. Narakoze indirimbo yitwa Burundi. Iyaba bayubundi ubukunze kurusha abandi, kuko kahise kabwo karyoshe nk'inyama y'ikindi. Menya neza Burundi ubukundisha abandi. Yes, iyo amashi menshi mukanya batiririmba. Iyo ndirimbo naravuzemo ibintu byinshi cyane, nariko ndigisha ko kahise ku Burundi karyoshe cyane, ko tukigiye ko twotuma dukunda Burundi cyane kuruta uko tubukunda ubu. Naravuzemo abantu benshi biguze Burundi, kenshi tuzi Ndadaye Rwagasore, ariko hariho n'abandi harabafashije kugira turonke independence, atari Rwagasore gusa, hari n'abandi biguze nka Bihome. Ego Bihome murazi histoire yiwe, aho yambaye novuga ati imyambaro y'umwami kugira ngo bicewe mwezi bakubite swata. Naco gituma abadahagi bavuze ngo uwo mwami twirirwa turica kandi ntapfe, hanyuma bacagira imishikirano bahita yariya ikiganda. Nukwera ko baramaze imyaka myinshi abarundi bariko baragwana n'abadahagi, igihugu ca mbere ku isi canesha ibihugu vyose, Uburundi burakinesha cyangwa negociation. Nukuvuga yuko imyaka yari ingahe binjiye muri 1896 gushika umwaka uyuwe, twamaze nk'imyaka irenga 5 ko turagwana n'abadagi batadutsinda hacama negociation. None abamba negociation gaye tuba twatsinzwe cyane tuba twatsinzwe. Tuba twatsinze mukomera amashi abo abadasigana bo kwa Mwezi Gisabo bagwanye n'igihugu ca mbere ku isi, hanyuma akagera mu negociation. Ego cyane album yayo yanje ya mbere yitwa Ndakumbuye Iwacu. Nyuma yo kurimba indirimbo yitwa Burundi, naragiye mu mahanga gato yatari kure cyane, ariko ndashobora gukora indirimbo yitwa Ndakumbuye Iwacu. Ndabasabe mugire uku gatoyi sivyo. Naho waransaba Imana ngo izongeze mu mahanga, none ndasaba Imana meze kwiga mve mu mahanga. Abaho nibatwenga aho ndi nibaramukanya,
abakunda baho barayaga urukundo nigo ruturanga imico myiza hamwe n'akaranga ndakumbuye kandi mu mahanga nukuri je singitwenga nishwe n'agahinda c'est vrai ninkumbuza abo nkunda je nkumbuye iwacu abiwacu n'ivy'iwacu je nkumbuye iwacu abiwacu n'ivy'iwacu abarundi baratwenga n'aho ari covid mukomera amashi menshi abarundi batwenga n'aho ari covid yes mu gitero ca kabiri ndiko shaka tugende dutahurana neza benshi bamenye gute indirimbo zanje ziba zipanze nizere ko ntariko ndabarambira abo ndiko ndarambira baduze ukuboko abarundi baca bikawuza abo turi kumwe nabo baduze turi kumwe nuko Rwanda majority murakoze cyane sindabatevya cyane mu kanya tugomba dukate gato uzo uri kumwe nande uwari we wese kuko ndacari libre uracari libre sawa ntaco hama rero igitero ca kabiri wisanzwe impamvu ndiko ndababwira ino histoire y'ino ndirimbo ni kubera ko indirimbo wumvise ndatemutse ukumva agakuku wumva ko hari abantu batemuka kubera agakuku hariho n'abandi baca batangura kwiyumvira icyo bazoba muri kazoza sivyo hama hari igihe uri nk'imfuvyi ugasanga uko wabiziga atari ko wabisanze ngira muri ko murumva gatoyi ukunda indirimbo ze hama nararenje na célibataire bifese ari ngaha okay twarakoranye indirimbo yitwa célibataire uri umuseribateri ibyo tuyifuta nutawusubira kuba umuseribateri yes indirimbo rero Burundi nazo nyene zirafise uko zikurikirana niba nararirimbye Burundi menya neza Burundi bukundisha abandi je ngiye mu mahanga naciye nko filma aho iyo ndirimbo yankumbuje ibintu vyinshi urashaka kumfasha kandi tugasubira tukagira kwa kundi nkumbuye kugasaka nkumbuye kugatumba nkumbuye twato kujya dutetswe ku mashiga nkumbuye akaboga nkumbuye n'akagwa nkumbuye kakayaga ko kuri Tanganyika mu Burundi jewe ndahakunda turyoshe twose niho uzodusanga dutunze vyinshi vy'Imana itanga nico gituma ingenzi zihakunda na cane cane mukeke naho ndi mu mahanga nukuri je singitwenga anishwe n'agahinda i Burundi turatwenga ego cyane muri ko hariho abantu bavuze ati nakumbuye kugasaka n'ibindi ubu rero bumvise nzanye albumu yitwa umusozi wa ndago bace bibaza ko ariho wa musozi nari nkumbuye baca bibaza ati mbe Fox batangiye kwiyumvira ati uyu musozi n'uwahe mbe nihavuka kubatabizi je mvuka ngaha mu Bwiza sinzi Christian hari ikintu ushaka kuvuga kujya kabiri ndahazi kujya mbere ku musigiti uyu muntu yamaze iminsi ajya pira yo kwa masoro ico gituma babaye munini mukomera mu mashi menshi mu masoro amaze imyaka nuko natadoye naona igatori kiratse ujya mwigeme ni ugeze ko wahe uriya mbona zanijya gato birashoboka reka tumurabe la surprise eheraho nabonye ko abakameramani bariko bararabisha hariya ego papi rabishiyo gato ndabuyi uyiherekeje nuriya munini cyangwa ujya yonze nuriya yirabure cyangwa nujya uw'inzobe bose bari inzobe bose ni gwanje ubise basi umugambi wo guharika ewe yamugwiza imanza yarogoye abagore babiri umuhungu twagiye n'uyu uciye utupuruya ni hagati ni ule ama ni ule wa nyuma ni wa mbele ama ni wa nyuma nuko ivyo vyose ashakora abashiki biwe mukomera amashi menshi uyu mwanya twari turindiriye hari mbega sports amato gusumira wavutse ku murango cyangwa mw'ijoro navyuzi cyangwa wa misiri navutse mw'ijoro ko nirabura nuko karibu egera imbere mu bakomera amashi menshi
babandi bavuze umuziki bari hey batuvugiriza ka Sarah. Où es-tu Sarah? Tu viens chanter joyeux anniversaire et l'autre. Voilà, on y va. Aba soliste na batuvugiriza akantu kubera on a eu droit à du live egera ngaho imbere tunyana mwe utu tunyana twiza ariko ni murabe mu Burundi vraiment urabingera Burundi buvyara n'ukuri abemera ariko dufise abarundi kazi beza bakoma amashimeshi karibu tunyana les instrumentistes begere ngaha karibu ingo changa imbere. Donc on va procéder comme il se doit. On arrive Bashogomanga. Voilà le moment fort, le monde entier sous les yeux, grâce à Papi Jamaïca, la RTNB, Rema TV, également BTV, sont tous là. Voilà, c'est un honneur doublé dans plaisir. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ego, tugira tuyikate cyo tukurikira album La famille à Spox mwegere gatoya. Venez. Ingo nitutangura mutaje. Spox egera nga. Famille yanje nini? BTV ni famille yanje. BTV abayobozi banje bari ngaha. Ego. Roger Emile Madame Estela, directeur technique Niki. Iyo wibagira abakugaburira warufu. Roger Kariwarlete. Urashaka kumfasha tukanyarutsa ama tugakwirikana. Rafa narasoma. Rafa Joe. Tuguma twabona kuri televiziyo imisi yose umwanya wose. Rafa Shimama Joe, Rafa Joe. Just ushaka kuryama nabonye Rafa kuri televiziyo. Rafa Igor. Voici ton frère. Rafa, il y a ton frère qui est là. Viens, merci Rafa d'avoir dit merci. Voilà, Rafa raconte si chaque diamant arabe, il faisait au Maroc pour la télévision, il m'inspire. Voilà la famille BTV qui vient. Et après ça, on aura droit. Rafa, je n'ai pas de mugore shabu diamant tout à courage. J'ai 3-4.
Ça c'est de l'espagnol. Et du chinois. Yes, on célèbre 1, 2, 3, 4. Arrêtez, on y va. 1, 2, 3, 4. Celebrate, on célèbre. 2, 3, 4, on célèbre. 1, 2, 3, 4. Shkia, héritier. Marahaba band, on y va. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Unastahili, igatumaijani mwanu, karibu, on va y aller tous ensemble. On va servir nos invités, on va partager son gâteau et Spox va revenir. Ça c'est la première partie qui vient prendre fin. Et après il y aura autre chose et après il y aura autre chose. On n'oubliera jamais. I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I pray for you daily. I can finally kiss you. You know, see, I pray for you. Oh, be my heart, that is a place for you. And that's why my heart is a bit like you. Voilà les gâteaux. Merci.